urunani kopa 2020 ruhuriyemo imigambwe 8 rurahamagarira abanywanyi barwo kuzahundagaza amajwi ku mukandida wa CNDD FDD mu matora y'umukuru w'igihugu ari imbere mu Burundi. Inkuru y'ijwi ry'Amerika ryabateguriye ryifashishije abanywanyi baryo, murayisomerwa na mugenzi wacu Desire Atungimana ari Kigali mu Rwanda. Inyuma y'aho umugwi seni utangarije ko abakandida indwi ari bazohiganirwa intebe y'umukuru w'igihugu mu matora y'igenekezo rya 20 mu kwezi kwa gatanu uno mwaka, imigambwe n'inani biriko biratangaza abazoshigikira. Urunani kopa 2020 ruhurikiyemwo imigambwe 8 rwashikirije kuri wa gatatu uwo ruhamagarira abanywanyi bago kuzoha amajwi. Imigambwe ihurikiye mu runani kopa 2020 ariyo Radebu, Piebu, KZFDD, PMP, Florina, PL, PRP, Inkinzo yiteguriye yose hamwe gutora General Major Evariste Ndayishimiye yashizwe imbere kuzoduserukira mu matora y'umukuru w'igihugu mu 2020. Jean Dodier Mutabazi arongoye urunani kopa 2020 ntiyashimye kwishura ibibazo vy'amenyesha makuru, ariko mu itangazo umunyapolitike yashize ahabona yasiguye icatumye muri urwo runani bafata ingingo yo gushigikira umukandida wa CNDD-FDD. Tumaze kwihweza umwidondoro n'icumwe wese yamaze muri abo indwi mu bikorwa vya politike baranguye no mu kazi, twisunze ivyifuzo vy'abene gihugu mu gisata c'imibano, mu butunzi na politike ku Burundi, twisunze kandi ko inzego zo mu makomine, mu ntara no ku rwego rw'igihugu umugambi umwe wese uhurikiye mu runani kopa abo bazokwitoza, twisunze ubushobozi, intumbero n'icumwe wese yamariye abarundi muri abo bahiganwa. Hanyuma y'ivyo vyose tumaze kwihweza ivy'umwe muri abo ndwi bahiganirwa intebe y'umukuru w'igihugu, tukongera kandi tukisunga kandi ibwirizwa shingiro rya Repubulika y'u Burundi yerekana igihagararo c'umukuru w'igihugu mu ngingo yaryo ya 96 ko umukuru w'igihugu ariwe nkinzo y'intahe y'ukwikukira no gukingira imbibe z'igihugu, byumvikana ko afise uruhara ntangere ku nyungu n'iz'umutekano w'igihugu. Urunani kopa 2020 ariko rumenyesha ko imigambwe iruhurikiyemwo izoja mu yandi matora yigenga. Jean Dodier Mutabazi arurongoye afisa kamatera abanywanyi b'iyo migambwe ku bijanye n'ingingo urwo runani rwafashe. Ku vyerekeye amatora y'abashinga amateka n'abajenama b'amakomine, imigambwe ihurikiye mu runani kopa 2020 izokwiyamamariza abashizwe imbere niyo migambwe. Imigambwe ihurikiye mu runani kopa 2020 ihamagariye abanywanyi bayo bose, abakunzi n'abazoyitora bose kuzokubahiriza ibi dushizweko umukono kuri uyu wa mbere ndamukiza 2020. Urunani kopa sigo gonyene rumaze gutangaza ko zoshikira umukandida wa CNDD-FDD mu matora y'umukuru w'igihugu. Evariste Ndayishimiye arashigikiwe kandi n'imigambwe FNL na Sangwe Pader. Indongozi z'iyo migambwe ziherutse nazo nyene guhamagarira abanywanyi bayo kuzohunda amajwi uwo umugambwe uri ku butegetsi washize imbere mu matora y'umukuru w'igihugu yimirije mu Burundi. Abaturage b'abakongomani batuye muri teritwari ya Uvira iri mu ntara ya Kivu y'Epfo muri Repubulika ya Demokarasi ya Kongo bavuga ko bahangayikishijwe n'amazi y'ikiyaga cya Tanganyika abafungiye imihanda ihuza Uvira na Fizi, bigatuma bamwe mu bagenzi bakoresha amato kugira ngo bambuke umuhanda. Ni inkuru y'umunyamakuru w'ijwi ry'Amerika Vedaste Ngabo uri Uvira. Abagenzi n'abatwara ibinyabiziga bakoresha ibarabara rya gatanu ryo bakunze kwita route nationale numero 5 riva Uvira rigana Fizi no mu ntara ya Manyema, bahamye yuko amazi y'ikiyaga cya Tanganyika bafungiye umuhanda, aho biba ngombwa yuko bamwe mu bagenzi banyura mu mato, abandi nabo bakambura ibirato bagakunja amapantaro kugira ngo bambuke ayo mazi yafunze ibarabara rya Ruwanga. Kashogo Mathiasi iwe n'abandi bagenzi twabasanze muri Ruwanga bagiye mu mujyi wa Baraka, batwiganira ingorane bari guhura nazo kubera iri barabara. Tushaka guverinoma vraiment nabo baze barebe ibintu byabaye hano. Ibarabara ryose girafuye kuva Uvira ugiye Baraka na masaha menga amasaha 17 uvuye Uvira saa moya urashika Baraka iyindi saa moya kubera ndabarabara. Ibarabara ryose yuzuye amazi, imazi ya Tanganyika yavuye mu Tanganyika noneho yafashe imisozi ibarabara yafunze ibarabara ryose. Murebe mwese amato noneho niyo asigashoje abantu mu ibarabara, murabibona muri monde nzima muri Afrika murabibona.
uko ubwato busoza abantu mwibarabara noneho ni kibazo turonse abantu barishura amataxe kuri fonere abamotari barariha amataxe buri munsi n'amataxe none ayo mafaranga azagenda hehe abantu bafuye n'inzara kuri baraka territoire ya Fizi fishinga nyinshi cyane yoshobora gutabara Uvira hejuru y'ingorane twaronse none imitogari iraca hehe n'imodokari y'amaonje ifisha abantu 10 ni ngomba bururuke mu yamazi batambukana amaguru cyangwa binjire mu ubwato bubajabure babure kwinjira kandi imodokari none ibyo bintu turashika hehe kubgayo Eustache ahamye yuko okugutembera kwa amazi ikiyaga cya Tanganyika muri iri barabara bigira ingaruka kuri za moto zabo iri barabara rihuza Uvira na Baraka riratugora dutesheje cyane abamotare mugenda dusuguma amamoto abantu bakururuka bakaja mu mitumbo imoto zacu uri mu kugenda zikaja zinywa amazi nturi burengane ucuvaho kwibarabara rya Uvira ugana uva Baraka ugana umanuka Uvira ibarabara imoto ugenda urasuguma gushika kuri Uvira kubera amazi yabaye imoto yanyoye amazi bamwe mu baturage b'abakongomani ndetse n'impunzi z'abarundi ziri mu nkambi ya Rusenda na Murongwe zari zisanzwe zikoresha ibarabara rya Uvira Baraka bahamye ko ibiciro by'ibicuruzwa byiyongereye kubera gusenyuka kw'iri barabara twebwe turabana ko tugeramiwe bivanye n'ibidandazwa kwa byaduze cyane gose ku by'ukuri turabayeho nabi ibidandazwa byose byaduze guhera ku muceri ibiharage ndetse n'utuboga two mu isoko amavuta byose umunyu byose n'udutore twagugwa $200 ubu twagiye ku mafaranga $500 igitunguru cagugwa $100 kigeze ku mafaranga $200 Hassan Patrick n'umuyobozi ushinzwe gutwara ibintu n'abantu muri Uvira asaba leta kubakorera ibarabara kuko bafite impfungenge zo gukoresha inzira y'amazi bitewe nuko imizigo yabo ikunze kubura ndetse hari n'amato ajya arohama mu kiyaga cya Tanganyika. Umuyobozi wa teritwari ya Uvira Alex Rashid Kasangala avugana n'ijwi rya Amerika ku murongo wa telefone yavuze yuko iki kibazo cy'amazi ya Tanganyika yinje mu ibarabara ari ingorabahizi kuko usibye ibarabara amazi y'iki kiyaga yasenye n'amazu y'abaturage ndetse namwe mu masoko ya Uvira. Kubera gupfa kw'iri barabara usanga bamwe mu baturage bakoresha ubwato bwihuta ubwo bakunze kwita kano rapide bava Uvira bagana Baraka aho kugira ngo banyure muri iri barabara rya gatanu ryo bakunze kwita route nationale numero 5 ryibasiwe n'amazi y'ikiyaga cya Tanganyika ndetse n'amazi y'imvura n'ay'imigezi.